ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ndashimira Imana igitondo ciza, rahawe ikaze n'abariko barashika bacerewe gato. Ngire itangazo rimwe ndabasabe abantu basanzwe bitanga mu buryo bumwe canke ubundi. No munsi nabonye abana bagiye kare kubera ibibanza ari bike, turakeneye izindi ntebe sivyo? Ushobora kutuzanira 100, ushobora kongera kuri irindi 100 tukaronka 200, siko zizoca zuzura. Haleluya, kuko hariho abana bagomba kuvuka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kandi murabizi iki gihe cyose iyo twateguye amaberso n'abana baca bavuka, sibyo abantu b'Imana? Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri gutangura twari dufite intebe 200 zishasha zica ziruzura, siko? Kandi murabizi yuko principe yacu hano ntiturindira ko abantu barengerwa kugira ngo turondere intebe, ariko turondera intebe abantu bataraza, sibyo? Rero uwumva akozwe ko arashobora kugenda akaturondera intebe za plastique 200, hama ukazuza kuzidepoza ngaha, tuzozakira. Imana iguhezagire, mbaye ndagushimira, kandi n'Imana iguhezagire kuri ico gikorwa ugiye gukora. Abandi mwitabire ngo amen. Haleluya. No musi shaka kuvuga ku ijambo nibaza ko tuzobandaniriza ko muri ino ndwi yacu y'amasengesho, ijambo numva mu mutima wanje rigomba kurongora indwi yacu yo gusenga iyi tugiye kwinjiramo. Numva ari ijambo rijanye n'ikintu c'ububasha mu buzima bwacu. No munsi Obedi yaturongoye mu ndirimbo zaduhaye kumedita ku bushobozi bw'Imana canke kuco Imana iri, ariko kandi no munsi numva muri uwo mutima nyene twataziriyemo nshaka yuko tuganira amajambo y'Imana amwe kuri no munsi muri kino gitondo. Ndahera ku murongo wanditse mu gitabo ca Yohana igice ca 16 ku murongo w'indwi, Jean 16 verset 7. Ndabibutsa yuko muri indwi yacu y'amasengesho no kuri abo bantu muri eglise turafise abantu bashasha bariko barinjira mu gikorwa ca intercession canke mu gikorwa mu mugwi w'abasenzi. Urashobora kuba uri ngaha muri eglise ukaba wumva uri umuntu muri wowe Imana yagushizemo umutwaro wo gusenga, kandi ugira n'inyota yo gusenga idasanzwe, uretse ko icifuzo cacu imisi yose tuba turi mu masengesho dusenga, tuba twifuza ko ishengero ryose abantu bose Imana yaduhamagariye kuba mu bwiza bwayo, no kuba abantu bateramira ubuzima bwabo canke duteramira ubuzima bw'abandi kugira ngo turwane intambara zo mu buryo bw'impwemu. Dutuma impinduka tuba tugomba kubona aho tuba mu miryango yacu mu gihugu, dutuma izo mpinduka mu masengesho z'ivyagwa, siko? Rero tumaze igihe turiko turasubiramo umugwi wacu wa intercession, tuwongeramo abandi bashasha bagomba kwinjiramo. Rero nabo mwese ndashaka ko muri indwi tuzoba turimo mu masengesho, wumva ufise uwo mutwaro, wumva ushaka kuba muri uyo mugwi, uzoze muri aya masengesho tuzoba turimo. Indwi yacu tugiyemo tuzoba ari indwi yo gusenga. Haleluya. Tuzoba dusenga, ntituzokwiga cane, tuzoba dufata amajambo magufiya, ariko tugafata umwanya munini wo gusenga. Wowe wumva ufise umutwaro ushaka kuba imbere y'Imana gusenga, nkuko dora tubikora muri iyi misi yacu y'amasengesho, nkuko muhema turongora, ndashaka ko uhaba kugira ngo tugire ibihe vyo kuba imbere y'Imana, duhamagara Imana mu ntumbero yo kwakira inkomezi z'Imana. Haleluya. Ijambo ngomba kwigisha kuno munsi rirafitaniye isano n'ivyo tuzoba dusengera muri ino ndwi, ariko kandi numva uno munsi shaka kuvuga ngo hari igihe umuntu aba abuze inkomezi, hari igihe mu buzima bwawe uba ubuze inkomezi, ariko ndashaka uno munsi muri kino gitondo gusubira kukwibutsa ibyo dusanzwe tuzi, ariko kandi no kukwibutsa yuko udakwiye kubaho nk'umuntu ari wenyene mu byo ariko aracamo canke mu byo uhangana navyo, kuko twarahawe inkomezi, twarahawe ububasha. Muri uyu murongo wa Jean 16 verset 7, Yohana 16 umurongo w'indwi, Yesu
yaravuze ikintu gikomeye abwira abigishwa biwe. Ushobora gusoma ku murongo w'indwi w'igice cya 16 cya Yohana. ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Haleluya. Yesu yaganiriye n'abigishwa biwe mu bintu kuri bo bitari byoroshe ko babitahura, kuko kuri bo bumva ko igihe cegereje kiko kiraza imbere. Yesu ariko arababwira ko bacumva nk'igihe kibi kigira kibaze ko, kuko barumva kandi Yesu akabateguza yuko igihe ciwe cyo kugenda kigeze canke cyo kuva mu buzima kigeze. Agakoresha inzira nyinshi aganira nabo, ariko biraboneka ko abigisha bari bamubonyemo inyungu, bari baramukurikiye, birumvikana bakava mu bintu byose bakamukurikira, ku buryo byarabagora kumva inyungu bafise mu kugenda kwiwe. Kuko bavuga ati none wowe ugiye n'iki tuzoronka canke n'iki tuzohabwa kiruta wowe kuba tugufise, ni iyihe nyungu uri kuratubarira? Uravyumva? Ariko Yesu akababwira ikintu azi. Uno munsi shaka gushimikira ko uno munsi ndashaka gushimikira kuri ku ruhara canke ku gogwa ca mpwemu yera canke kuri mpwemu yera mu buzima bwacu. Ushobora kuba ubizi mu misi yahera, ejo bundi kwa gatandatu twari dufise umubatirizo. Hari igitigiri kitari gito c'abantu babatirijwe. No munsi waba uri umukristo mushasha canke waba uri umukristo wa kera, no munsi ndashaka guhagarara cyane no gushimikira kuri mpwemu yera mu buzima bwacu canke ku gogwa ca mpwemu yera mu buzima bwacu. Kuko Yesu igihe yasezerana abigishwa biwe yarababwiye ati ni vyiza ko jewe ngira gute, ni vyiza ko jewe ngenda, kandi ntagiye uwo mwitsa canke uwo mufasha ntashobora kubazako, ntashobora kubabako. Yesu atangura kwereka abigishwa biwe yuko hari kiri profitable canke hari gifise akamaro kumurusha wewe. Yesu abereka ati mwibaza ko jewe nkenewe, mwibaza ko mukeneye kwama muri kumwe nanje muri ubu buzima, muri iyi dimension ndiko ndatambukiramo nk'umuntu, ariko uwo nzobarungikira, uwo ngomba kubarungikira kandi ntashobora kubaha na jewe nkiri ngaha mw'isi, uwo niyabaza ko, haleluya, uwo niyabaza ko azobaha inkomezi, azobaha ubushobozi, siko? Kandi uwo ntagiye ntashobora kubazako. Hari igihe kenshi uganira n'abantu mu buzima ukumva abakristo muri conscience yabo canke mu vyimviro vyabo, abakristo usengera abantu, ufasha abantu, urabona yuko nimba ari ikintu coroha yuko dutakaza conscience yacu canke kucibutswa mu mitima yacu no mu vyimviro vyacu, ni mpwemu yera. Benshi muri mwege mwarabatirijwe muri mpwemu yera, muravuga mu ndimi, ariko kandi uno munsi ndashaka kuvuga atari gusa kubatirizwa muri mpwemu yera, ariko ndashaka kuvuga ku kintu Bibiliya ishimikirako cane, kandi ico gifitaniye isano n'urugendo rwacu rwa misi yose, kidashobora kuba uko bikwiriye neza igihe tutari abantu bitwararika ubuzima bwacu bwa misi yose. Ni ikintu ijambo ry'Imana ryigisha ritubwira ku bijanye no kuzura mpwemu yera, kuko hariho kubatirizwa muri mpwemu yera, ariko hakabaho kuzura muri mpwemu yera. Washobora kuba waruzuye, warabatirijwe muri mpwemu yera, ibimenyetso bikagaragara mu buzima bwawe, ariko urashobora kubaho utuzuye mpwemu yera. Igikorwa cyo kuzura mpwemu yera ni igikorwa kijanye n'ubucuti n'imigenderanire dufitaniye n'Imana. Ukuzura mpwemu yera biri kondisione mu buzima bwacu. Uzoba umukristo agendera mu kuzura canke yama yuzuye mpwemu yera, ibwa mbere na mbere igihe uri umukristo agendera mu kumvira. Urugezo rwawe gukumvira mpwemu yera ku buzima bwawe nigwo rugezo rudetermina ingene ubaho wuzuye mpwemu yera canke uri rempli du Saint Esprit. Kuko nabivuze hari difference yo kuba baptize, uravyumva, muri mpwemu yera, no kuba rempli, uravyumva, muri ubwo bushobozi nyene bwa mpwemu yera. Yesu rero igihe kimwe yarahumeka mpwemu yera kubigishwa biwe, ariko kandi ntibyari bwashoboka atarapfa ku musaraba ngo aduge mu ijuru yuko mpwemu yera arekugwa. Arababwira rero kuri uyu murongo, aravuga ngo ni vyiza ko ngenda, kuko ntagiye ntazobazako, ntagiye ntazobazako, ntagiye ntazobabako, ntagiye uwo mpwemu yera ntazobazako. Kandi Yesu ntiyabona ingene abigishwa biwe bashobora kugenda urugendo rwo kujana n'Imana batuzuye mpwemu yera. Hari igihe usanga umuntu akubwira ngo ivy'Imana iriko iransaba sinzobishobora. Hari igihe usanga umuntu akubwiye ngo ivyo
uri kurambwira sinzi ko nzobishobora. Hari igihe usanga umuntu ariko ariraba mu ntambara ziwe z'ubuzima, ariko aracamwo, uhejeje kubura umuntu w'agaciro mu buzima bwawe, uhejeje gutakaza akazi, uhejeje gupfisha, uhejeje guca mu kintu gikomeye, uhejeje gutakaza ibyawe, uhejeje guhangana n'ikibazo kanaka, ufise uko usanzwe umeze. Abantu kenshi iyo muri ko muraganira, abantu barakunda kuvuga ngo sinzi ko nzobishobora. Kuko kimwe mu bintu bitugora kandi Satani atunyegeza, nuko kenshi abakristo mu vyimviro vyabo bibaza yuko ivy'Imana ibasaba gukora bagomba kubikora mu nkomezi zabo. Iyo wumvise Imana igutumirira kugira ubuzima buhindutse, iyo wumvise Imana igutumirira kuva mu byari bikuboshe, abantu benshi barakunda guca bibaza, mbega nzobishobora, mbega iki kintu nzogishobora, mbega bizonkundira, uravyumva, mbega iyi responsabilité bampaye nzoyishobora, mbega aka kazi gashasha bampaye ko mbona ibyo nsabwa ari byinshi nzobishobora. Ugasanga mu rugendo rwacu abantu bagomba kwibaza ku gushobora kwabo igihe bashizwe imbere n'Imana, intambuko nshasha ubuzima bwabo bugomba kugenderamo. No musi muri kino gitondo ndagomba kwensista kuri kino kintu no gusubira kubibutsa yuko nta kintu na kimwe Imana idusaba, nta kintu na kimwe Imana iriko iragusaba kuri uyu munsi muri kino gitondo canke muri iyi saison, nta kintu na kimwe muhemu yera ariko araguhumekeramwo agusaba mu mutima wawe atari Imana izokigushoboza. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana muri kino gitondo kuko ivyo insaba n'ivyo impamagarira vyose n'ivyo numva kumenga biragoye, ndashimira Imana no munsi muri kino gitondo yuko niyo inshoboza icinsaba cose. Imana icikubwira ni nayo ikigushoboza. Uruhara rwawe nukumvira no gutsindwa n'ijambo ryayo, ariko uruhara rwo gutambukira mu cirikira gusaba bukomoka kuri yo, niduha n'inkomezi zo kubishobora. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ngo rero ngo ni vyiza, ni inyungu kuri mwebwe ko jewe ngenda, kuko ni ntagenda umwitsa canke umufasha ntazoza kuri mwebwe, ariko kandi ninagenda kwa Data, ninagenda nzomubarungikira. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Vuga uti mpwemu yera. Subiramo kandi uti mpwemu yera. Yesu yaravuze ngo sinzobasiga mwenyene. Iki ariko arakibwira abigisha kugira ngo abahumurize mu ruhagarara rwabo rwo kwibaza ko uru rugendo ruzobananira canke bizobagora atari hafi yabo. Aravuga ngo sinzobasiga mwenyene. En d'autres termes, uwo ngiye kubarungikira, uwo nzobarungikira azoba yihagije, azoba yikwije kugira ngo abahe imfashanyo ikenewe, abahe soutien nécessaire yo kugendana n'Imana, yo gufonctiona mu bwami bw'impwemu, yo gukorera mu bwami bw'Imana, yo gushobora koopera mu bwami bw'Imana, yo gushobora gukomunia canke kugira ubusabane n'Imana. Ni mpwemu yera azobibashoboza. Ivyo byose azobibashoboza. Azobashoboza kuguma muri connection nanje, azobashoboza kunesha, azobashoboza kujana nanje, azobashoboza ikintu cose. Ni mureme kuko nzomubarungikira. Uno musi muri kino gitondo ndaje kubwira ibintu wari umaze kumva. Hari umuntu twahawe, hari ico twahawe, hari ubumana twahawe, hari mpwemu twahawe. Uwo ni wadushoboza igikorwa cose dukorera Imana. Uwo ni wadushoboza intumbero zose Imana iduhaye, uko ziremereye canke uko zoroshe. Uwo ni wadushoboza, uwo niwe twisunga. Iyo nzi ko ndamufise, iyo ndi conscient ko ndamufise, ndamwegamirako, ndamuharurako, ndamwitega muco ariko aransaba cose. Mu kubanza kubona ubukene bwanje bwo kudashobora, haleluya, mbanza kubona uwampamagaye n'ico ashobora kunshoboza, kuko yaradisponibilije mpwemu yera mu buzima bwanje kugira ngo anshoboze guca mu kintu cose. Reka kumbwira ngo uri wenyene, reka kumbwira ngo biragoye. Ndabizi ko bigoye selon umuntu, humainement parlant, ku bwatwebwe biragoye, ariko ndagomba kukubwira ngo ibagira intege nke zawe. Ariko no munsi muri kino gitondo dushire amaso yacu
kuri wa wundi twahawe, kuko niwe dupwizamo inkomezi, niwe dukuramo, niwe turahuramo ubushobozi budushoboza guhangana n'ikintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Usome muri Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Aha Yesu yari karensista ku bigishwa biwe, kuko ntiyashaka ko birukanka cyane, ntiyashaka ko baja mu bintu byinshi, ariko kandi aguma yensista kugira ngo bagende i Yerusalemu, kugira ngo bagende muri rencontre na Saint-Esprit, kugira ngo bagende muri connection na Mpwemu Yera, abarungika mu masengesho, abarungika kugenda i Yerusalemu, abarungika kugenda gusenga. Usomye mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya mbere ku murongo w'8, umviriza ukuntu Yesu yababariye. ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu ashimwe cyane. Ariko muzohabwa ububasha Mpwemu Yera niyabaza ko. Ngenda mbabwire yuko abigishwa ntibari bazi cyane icyo Mpwemu Yera ari, ntibagitahura. Ariko Yesu mu kubapresenta Mpwemu Yera, Yesu abapresenta Mpwemu Yera sous forme ya résultat. Yesu ababwira kuri Mpwemu Yera, abereka inyungu za Mpwemu Yera. Aravuga ngo muzohabwa ububasha. Ikintu mugiye kuzobona mu buzima bwanyu, muzohabwa ububasha, muzokwibonamo ububasha, muzobona ububasha, muzohabwa inkomezi, muzohabwa ububasha. Byari Mpwemu Yera niyabaza ko. Yesu adefinisa Mpwemu Yera canke caractéristique canke ikigize Mpwemu Yera nyamukuru gikomeye mu bigize uruhara rwa Mpwemu Yera, nuko Mpwemu Yera aho presenta canke atwigisha akatwereka ku bubasha, ku bushobozi. Tuvuze Mpwemu Yera, ikintu ca mbere twokumva gisohoka muri attribut ziwe canke mu karanga mutima kiwe, ikintu gisohoka imbere y'ibindi ni ubushobozi, ni ububasha. Yesu aravuga ati rero niyabaza ko muzohabwa ububasha. Niyabaza ko muzohabwa iki? Muzohabwa ububasha. Ngo kandi muzohabwa ububasha bwo kugira gute? Ubwo bubasha muzohabwa buzobashoboza kumbera ibyabona. Iri jambo ngo vous serez mes témoins canke muzoba ibyabona. Kuba ibyabona si juste kugenda tugashinga intahe tukavuga ngo narakijijwe canke Yesu ni mwiza. Yesu ni hariko aravuga ngo muzoba abatemwa mu buryo gusa bw'imvugo canke bwa témoignage. Ariko Yesu ariko abwira abigishwa biwe mu yandi majambo, ubwo bubasha butabaje ko, ubwo bubasha mutabuhawe, ubwo bubasha mwobunegrija, ntimushobora gushitsa igikorwa cyo guhagararana nanje. Ntimushobora kuba abatemwa, ntimushobora kuba abantu bahagararanye nanje, ntimushobora kunrepresenta, ntimushobora kunserukira, ntimushobora kugendana nanje, ntimushobora guhagararana nanje mu bihe bigoye, mu bihe by'umuriro, mu bihe byo guhamwa, mu bihe byo kubura, mu bihe byo gutakaza, mu bihe by'inzara, mu gihe byo kubabazwa, mu gihe byo gutakaza, mu gihe byo guhangana n'ibibazo. Ntimushobora gushishikara kuba mes témoins. Ntushobora kuba icabona, ntushobora guhagararana na Yesu mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwawe, mu maperiode atandukanye y'ubuzima bwawe. Ntushobora guhagararana na Yesu udafise Mpwemu Yera, udafise ubu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Yesu rero aravuga ati nimugende i Yerusalemu, mugende murindirireho, kuko Mpwemu niyabaza ko muzohabwa ubushobozi, muzohabwa ububasha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bamwe muri mwebwe ubwo bubasha mwarabuhawe, uravyumva? Ariko biroroshe cyane muri ibi bigeragezo by'ubuzima ducamo duhura navyo, biroroshe yuko umukristo yibagira ko afise Mpwemu Yera. Biroroshe yuko wigwanako ukagerageza gukora ku nkomezi zawe, ukagerageza gukora ku gushobora kwawe,
kugira ngo uhangane n'ibibazo cyangwa ujyane na Yesu. Ndaje kubabwira ngo uwo mpwemu ni wanshoboza kujyana na Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza kumvira Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza gukorera Yesu. Uwo mpwemu ni wanshoboza guhagararana na Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nta kintu na kimwe mu by'Imana iri kiravugana n'umutima wawe mpwemu yera atashobora kugushoboza gutambukiramo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amina. Bwira umwicarane turakeneye mpwemu yera. Haleluya. Uri kurahangana n'ibibazo byo mu rugo rwawe urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana na deficit zo muri business yawe urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana na pression yo ku kazi urakeneye mpwemu yera. Uri kurahangana no gutabwa no guca muri deception urakeneye mpwemu yera. Mpwemu yera niwe bubasha butuza ko bukadushoboza guca mu bintu. Nuri nyakamwe, nuri wenyene. Yesu ntiyadutaye twenyene. Yesu ntiyadusize twenyene. Yesu ntiyadusavye ibidashoboka. Yesu ntari kaduhamagarira ibidashoboka. Hariho mpwemu yera adushoboza. Ndashaka kubwira umuntu wese ari hano hantu, kuko hariho n'abantu baba bariko baragwana n'ibibazo bikomeye n'ibigatanya bikomeye byo mu buzima bwabo, ku buryo badevelop umutima wa incredulité canke bashika ahantu bagakomantara bagatakaza ivyizigiro. Ndaje kubwira ngo nawe waratakaje ivyizigiro ukaba umeze nk'umuntu ari kuzimu. Ndaje kubwira ngo uwo mpwemu nyene ni kuzimu arahakorera, ni kuzimu ashobora kuopeha. Ndaje kubwira ngo no muri iyo situation urimo hari ubushobozi, hari ububasha twahawe butuma bishoboka yuko tunesha hagati ya difficulties zitagira uko zingana. Ushobora guhabwa ikintu ntikigira ico kikumarira kuko utakizi. Ndashobora kuba mfise mpwemu yera mu buzima bwanje, ariko kandi kuko mu busabane bwanje n'Imana ntari conscient ko mpwemu yera ahari. Ndagomba kubabwira ngo ukubana na mpwemu yera ni ikintu kigomba kuba active. Reka mvuge ibi bintu. Ntushobora gukizwa mpwemu yera atagukijije. Haleluya. Yesu ashimwe. Mu gice ca 3 ca Yohana ku murongo wa 6 Yesu yarabwiye Nikodemu, aramubwira ngo ikivyawe n'umubiri, ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Jean 3:6. Ikivyawe n'umubiri, ikivyawe ni mpwemu ni mpwemu. Aha Yesu yareka avugana na Nikodemu. Nikodemu ariko aramubaza ingene yovuka ubwa kabiri. Ariko turabona yuko mpwemu yera igihe tutari dukijijwe, mpwemu yera ndagomba kubabwira ibintu bikeya bimugize. Igihe tutari dukijijwe tukizera Yesu, mpwemu yera niwe yavyaye impwemu zacu, niwe yahejeneye impwemu zacu, niwe yasubije ubuzima impwemu zacu zari zipfuye. Iyo umuntu atarakizwa, ataramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, Bibiliya ivuga ngo impwemu yiwe barayapfuye kandi abatandukanijwe n'Imana. Nico gituma Paulo avuga ngo kera twari twarapfuye, abivuga mu Banyefeso igice ca 2. Kera twari twarapfuye. Bibiliya idefinisa canke yidentifia umukristo ataravuka ubwa kabiri nk'umuntu yapfuye. Ariko iyo twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, operation yo kuvyagwa impwemu zacu zigasubizwa ubuzima ni igikorwa mpwemu yera akora. Mpwemu yera niwe yamvyaye ndavuka ubwa kabiri. Igihe navuka mu mubiri, Bibiliya ivuga ngo navutse kubera ubushake bw'umugabo n'umugore. Ariko iyo mvyawe mu mpwemu canke iyo mvyawe mu bwami bw'Imana nkacika umwana w'Imana, nukuvuga ngo navyawe na mpwemu. Mpwemu yera niwe yakoze operation yo kutuvyara ducika abazima. Tumaze kuvuka ubwa kabiri, mpwemu yera mu bisanzwe aba muri twebwe kuko niwe yatuvyaye. Uwo mpwemu yera niwe watuma impwemu zacu zishobora kubamo. Uwo mpwemu yera niwe watuma Yesu yaje kuba mu buzima bwacu, Imana ikaba mu mitima yacu. Uwo mpwemu yera niwe yatumye imibiri yacu icika ingoro y'Imana, temple de Dieu. Iyo hatari kuba operation y'igikorwa ca mpwemu yera ntitwokizwa. Rero iyo maze kuvuka ubwa kabiri, nukuvuga ngo mpwemu w'Imana ari muri esprit yanje. Esprit yawe iri mu mpwemu w'Imana. Ndagomba kubabwira yuko umuntu adakijijwe ntashobora kuba mu busabane n'Imana.
reka nkoreshe iyi terme mu byiyumviro bya Bibiliya. Uravyumva? Umuntu atamenyanye n'Imana ntashobora gusangira n'Imana. Ico Mpwemu Yera akora ku buzima bw'umuntu atarakizwa, murazi ico arico? Bibiliya ivuga ngo uwo azobatahuza icaha. Umuntu adakijijwe nta communion, nta relation ashobora kugirana na Saint Esprit, kiretse ikintu kimwe Mpwemu Yera ashobora gukora mu buzima bwiwe, ni ukumwemeza ko ari umunyabyaha. Iyo Mpwemu Yera ariko aravugana n'umuntu adakijijwe, amuvugisha mu buryo bwo kumukonvenka du péché. Muriko muravyumva? Niwe yatwemeje ko turi abanyabyaha igihe twakira Yesu. Niwe yatwemeje. Bibiliya ivuga ngo Yesu yaravuze ngo uwo azobemeza ivy'icaha, azobigisha, azobatahuza ivyo kugororoka. Mpwemu Yera ntashobora kwigisha ivyo kugororoka umupagani. Ariko iyo umaze gukizwa, Mpwemu Yera atwigisha ibya justice, atwigisha ivyo kugororoka. Kandi iri jambo ritraduiza mu buryo buri faible, ntatwigisha ngo aduhe connaissance y'ivyo kugororoka, kuko no muri education y'ikirundi mwaronse barabigishije indero nziza. Ariko iyo Mpwemu Yera twakijijwe, ingene atwigisha ivyo kugororoka, umviriza, aduhishurira ico Imana idushaka ko, ivyo bikadutwara mu kugororoka kw'Imana canke muri justice y'Imana. Iyo twakijijwe tukaba mu busabane na Mpwemu Yera, ikindi kintu kigira gatatu Mpwemu Yera akora mu buzima bwacu, ngo azodutahuza ivy'amateka, aduha gusobanukirwa ibihe, aduha gusobanukirwa amasezo y'ubuzima, aduha no gusobanukirwa ibihe by'ubuvugishwa, ivyo twita temps prophétique. Ivyo bibiri, ivyo kugororoka n'ivy'amateka, ivyo Mpwemu Yera avyigisha akabitahura abantu bamaze kwinjira mu busabane na Kristo. Ariko kuba tarakizwa, ikintu kimwe Mpwemu Yera abemeza ko ari abanyabyaha, kugira ngo abasunikire ku gukizwa. Nico gituma Yesu yavuze ko atahuza kwa Data atari wamuzanye. Mu yandi majambo, hagomba kubaho guhishura igikorwa Yesu yakoze. Iyo hishurirwa riva kuri Mpwemu Yera, amaze gutahuza kuri umunyabyaha, ukiyuzuza n'Imana, ukavyagwa ubwa kabiri. Mu yandi majambo, Yesu yarabona ngo aba bantu naho ndiko ndababwira ubutumwa, hari igikorwa kidashobora kuba parfait, hari igikorwa kidashobora kuba igitunganye hataje Mpwemu Yera. Kandi uwo Mpwemu Yera kugira ngo ashobore kuza, birasaba yuko jewe ngenda. Nico gituma muri Actes des Apôtres arabinginga arababwira ati umviriza, nimwoshobora kugenda mu mahanga ngo munshingire intahe, nimushobora kuba batemwa muri persecution no mu bigeragezo vy'isi n'umuriro w'isi, nimushobora guhagararana nanje kiretse muhawe ububasha bwa Mpwemu Yera buzobashoboza kuba abo kunshingira intahe. Ntushobora gushingira intahe Kristo convenablement mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe. Ntushobora gushingira intahe Kristo uko bikwiriye utabishobojwe na Mpwemu Yera. Yesu yarazi yuko abigishwa biwe bashobora kugenda kuvuga ubutumwa emotionnellement, kuko bari bamubonye, batoma bari bamukozeko, bari babonye ko yazutse, bari baragiye kumva. Ariko Yesu yarabizi neza yuko ibigumbagumba emotion zacu ntizishobora kudutuma duhagarara mu vy'Imana. Ikidutera guhagarara mu vy'Imana nubwo bubasha aribwo Mpwemu Yera budushoboza guhagararana n'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, tugahagararana n'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndaje kukwibutsa yuko nimbubuzi inkomezi, ndaje kukwibutsa no munsi muri kino gitondo yuko wavyawe na Mpwemu, kandi uzoshobozwa no guhagarara n'uwo Mpwemu nyene. En dehors yiwe nta yindi option ufise, nta bushobozi ufise, nta possibilité ufise kiretse kuba wisunga uwo Mpwemu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Usomye muri Luka igice ca 4 ku murongo wa mbere. Canke reka duhere kuri Romains 8 verset 11. Abaroma igice 18 ku murongo wa 11. Abaroma igice 18 ku murongo wa 11.
ariko bisanzwe mwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mwemu wayo aba muri mwebwe. Ndababaza ikibazo, ninde yazuye Yesu mu bapfuye? Munyitabire mwumvise umurongo ko twawusomye muri Rome 8. Ninde yazuye Yesu mu bapfuye? Ninde yazuye Yesu mu bapfuye? Mbega byari gushoboka ko Yesu azuka mu bapfuye mwemu yera adakoze? Hama Bibiliya yatubwiye ko ari nde azobazura mwebwe mu bapfuye? Ninde azobazura? Bibiliya yatubwiye ngo ninde azobazura? Amajwi yanyu, come on. Ninde? Ninde azotuzura? None mwemu yera azokuzura ataba muri wewe? Kuko Bibiliya ivuze ngo uwazuye Kristo mu bapfuye niwe azobasubiza ubuzima mu mibiri yanyu izoba yarapfuye akoresheje mwemu yera aba muri mwebwe. En d'autres termes, umuntu adakijijwe ntibishoboka yuko azozuka pour rencontrer le Seigneur. Ntibishoboka yuko azozugwa ngo yambare umubiri mushasha. Ico ndiko ndashaka kubereka hano hantu, ndiko ndashaka kubereka yuko mwemu w'Imana ni indispensable, ntashobora gukugwaho, arakenewe. Niwe yazuye na Yesu mu bapfuye, niwe yamvyaye ndavuka ubwa kabiri, niwe yanyemeje ko ndi umunyabyaha, niwe azonazura n'umubiri wanje uzoba warapfuye. Nukuvuga ngo mwemu yera ari muri byose bigize ubuzima bwacu bw'imwemu. Umukristo yibagira uruhara rwa mwemu yera mu buzima bwiwe, aba umukristo wagoyigoyi, agowe, akubititse, atatemonyaje afise, ata victoire afise, kandi mu bihe vyiwe bibi adashobora guhagarara kuko adafise kwibuka yuko hariho za nkomezi zigira gute zidushoboza. Nico gituma Yesu yababwiye ngo genda murindire Yerusalemu. Igihe bagenda Yerusalemu bagiye kurindira mu mutima wo gusenga. Ndagomba kubabwira ngo mwisi yose nta réveil n'imwe iraba, mu makontina yose amakanguro amaze kuba, nta na rimwe habaho réveil iyo ariyo yose hatabayeho igikorwa gikomeye ca mwemu yera, kuko mwemu yera niwe akonvenka abantu ko ari abanyabyaha. Ariko ndashaka muhomarke yuko ababigishwa mu guhabwa ubwo ububasha babuhawe mu nzira yo gusenga, bagiye bamara iminsi basenga. Igihe bariko barasenga bariko basaba iki? Bariko barasaba Imana bwa bubasha. Sinibaza ko bariko barasaba cyane mwemu yera, ariko mu gihe cabo cyo gutakaza Yesu, ikintu bari batumbereye bumva ko babuze muri persecution n'inyuma yo kubona urupfu rwa Yesu, ikintu bari bakeneye ububasha. Igihe bagenda gusenga barondera Imana bati Imana duha ububasha. Igihe cyose muri Actes des Apôtres abigisha bagenda bagasenga bakeneye kuronka inkomezi, Imana ikintu yabarungikira, Bibiliya ivuga ngo yabarungikira mwemu yera. So iyo ukeneye ububasha Imana iguha mwemu yera. Iyo ukeneye ububasha Imana isuka mwemu. Nico gituma no mu Banyefeso Paulo yavuze ngo mu gice cya 5 aravuga ngo ntimuboregwe vino ariko mwuzure mwemu yera. Urashobora kuba warahawe mwemu yera, urashobora kuba umaze imyaka warakijijwe, urashobora kuba uvuga mu ndimi, ariko ngira ngo ndabibutse uno munsi muri kino gitondo hariho abantu babayeho nk'abadafise mwemu yera. Warabatirijwe igihe kimwe muri mwemu yera, ariko kandi waribagiye ko hariho mwemu yera. Ndaje kubibutsa uno munsi muri kino gitondo ngo nituri inyakamwe, ariko dufise mwemu yera, kandi mwemu yera mu buzima bwacu nta kindi kintu aho presenta atari ubushobozi bw'Imana budushoboza. Uragushoboza kuba umuseribateri w'igihe kirekire, uragushoboza kuba umushomeri w'igihe kirekire nagiye akazi kataraza. Ubwo bushobozi uragushoboza kutaba muri depression. Haleluya. Yaravuze ngo ni byiza ko ngenda kugira ngo ndamubarungikire kuko uwo ni wayaza. Bantu b'Imana, nukuri muri kino gitondo munyemere dukomere Imana amashiko yaduhaye mwemu yera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Murabizi bantu b'Imana, iyi miduga yose kugira ngo yake irimo igitoro. Naho mworara mukaja kuyatsa itagira igitoro, iguma ihinda.
ntibishoboka kuko igitoro kirepresenta energy muri iyi modoka. Igitoro niwo muriro uza gutuma ziriya modoka ziza kwaka zikaza zigataha. Ndasenga ntihagire n'umwe iza gusigara ngaha cazimye. Ukura vyumva? Kandi iyo caheze ubona imodoka yahagaze kwibarabara. Kuko igitoro kirepresenta ubushobozi mu nda y'imodoka. Ndaje kugira ngo nta mukristo ashobora kwavansa adafise ubushobozi bwa mpemu yera buri active muri we. Yesu ashimwe cyane. Kuko mpemu yera mu buzima bwacu ameze nk'igitoro, niwe yatsa ubuzima bwacu, niwe yatsa ubuzima bwacu umuriro. Haleluya, tugashobora kwavansa, tugashobora kugira operation spirituelle, tugashobora kugendera muri victoire, tugashobora kubona ivyatunesha tubinesha. Hari igitoro no musi muri kino gitondo, hari mpemu yera mwahawe, niwe yabavyaye igihe mwakizwa. Ndaje kubibutsa ngo ntimukagende nk'abantu bari bonyene, ariko Yesu yavuze ngo sinzobasiga mwenyene, ariko nzobaha mpemu yera, kandi uwo niyo yabaza ko azobaha ububasha. Ntidushobora koopera, ntidushobora gufonctiona sans cette puissance muri twebwe. Izi modoka naho zifise igitoro rero, kandi akaba ari ico gituma zishobora kugenda. Ngenda babwire ko zijya modoka nta nimwe ishobora kwiyatsa naho zifise igitoro. Kugira ngo zigire gute? Kugira ngo zigende birasaba yuko hari umuntu yinjizamo contact akagira ngo tik. Bwana sifiwe sana. Igihe Yesu yabwira abigishwa be ngo muze mugende mwicare i Yerusalemu, haleluya, ajya amasengesho bariko baragira mana suko ubushobozi bwawe. Ajya amasengesho yabo ameze nk'ugutuna contact paka. Yesu ashimwe cyane. Kuko bariko bakomunia, bariko bahamagara Imana. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho yacu igihe cyose yamameze nka contact. Iyo turiko turasenga tuba tumeze nk'abantu bariko barashiramo umuriro wacu, haleluya, kugira ngo icyo Imana yaduhaye kibe active. Ntushobora kwatsa itara rya petrole utazanye akambi ngo udomeke ngo chik. Nico gituma ngo nigihe Bibiliya iratubwira ngo nigihe mpemu yera yabaza ko yabaje nk'imbeya z'umuriro, kuko umuriro ureexista, ariko kugira ngo iyo contact ibe active hagomba kubaho umuntu asenga. Ndavuze ngo hagomba kubaho umuntu asenga, ariko kandi hagomba kubaho umuntu asenga akavuga ngo mpemu yera waransezeraniye rero ubasha bushoboza kugenda kora ikintu gishasha mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndaje kukubwira ngo henura iyo ntebe ya complain cyangwa y'imyidodombo ngo jewe sishobora, ngo je nagize gute. Reka abantu b'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo reka umunyantege nke avuge ngo ndakomeye. Ni washaka kwiyita goyigoyi uzoba goyigoyi, ariko ni wamenya ngo hari umuhemu yera twahawe adushoboza kuba abanyenkomezi, uzovuga ngo nshobozwa byose n'uwumi inkomezi. N'igihe biboneka ko bigoye, n'igihe biboneka ko vyanse, ndaje kuvuga muri kino gitondo, ndaje kubwira ubwami bw'umwiza, ndaje kubwira Satani ndamubwiye ngo hari ubushobozi twahawe. Yaravuze ngo mpemu yera niyabaza ko muzohabwa ubushobozi bwo kunshingira intahe, bwo guhagararana nanje, kuko atamuntu ashobora guhagarara kubera afise bonne volonté. Paulo atarabitahura yaravuze ngo ushaka gukora icizi kibikanyitanga imbere. Ndaje kubabwira yuko notre bonne volonté ne suffit pas pour qu'on vive une vie de victoire. Ariko kandi ikintu kidufasha nubwo bushobozi bwa mpemu yera buza bugatuma kwa gushaka kwacu gucika ikintu gituma bishoboka. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Usomye muri Luc chapitre 4 verset 1. Luka kice ca 4 ku murongo wa mbere. Yesu yuzuzwa mpemu yera. Yesu yuzuzwa mpemu yera. Ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpemu. Agendeshwa mu bugaragwa na mpemu. Amara y'iminsi 40. Amara y'iminsi 40. Yesu ngo amaze kuzuzwa n'uwo mpemu, uwo mpemu ico yakoze yatanguye kumukondwiza. Kuko ico twuzuye, ikitwuzuye nico kidutwara. Igihe umukristo yuzuye ibibazo vyiwe mu mutwe, igihe umukristo yuzuye ibikomere vyiwe, bantu b'Imana, ikiturongora nikitwuzuyemo. Ikiturongora, ikidutuma tugira uko tuvuga, ikidutuma twubaka imigenderanire nikitwuzuye.
yesu ngo amaze kuzuzwa mpwemu yera, ça veut dire yuko le fait d'être rempli du Saint-Esprit automatiquement ça affecte notre conduite. Iyo twuzuye mpwemu yera bigira ico bikora no ku burongozi aho dutwagwa. Hama uburyo bwonyene bwo kwentretena relation yacu na mpwemu yera bwonyene ni ukumwumvira no mu kugendera muri sanctification. Urashobora kuba warabatirijwe muri mpwemu yera, ariko mpwemu yera muri wowe umenga nta kintu ariko arakora, kuko utigeze wakitiva, kuko utigeze ushira mu gaciro ubwo bubasha wahawe. Bibiliya iravuga ko abigishwa hari igihe bananirwa bakaja gusenga, Imana ikabongeramwo inkomezi. Ni ukuvuga ngo tugomba kuzura mpwemu yera. Haleluya. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe, sinzi ko bamwe baza kucumva canke abandi baza kumva ko ndagomba kugikoresha mu buryo bugize gute, buri clair. Chapitre ya mbere mu itanguriro, Genèse chapitre 1 verset 1. ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Ku murongo wa kabiri, isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfuse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa kabiri watubwiye ngo ubwa mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi, kandi ngo isi yari informe et vide, hari huzuye umwiza hejuru y'idamba, ariko ngo impwemu y'Imana yariko igendagenda canke yari iri hejuru y'ayo mazi. Ndashaka kubabwira ngo Genèse chapitre 1, Fiston, urashobora gusoma kuri verset 26, murongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano n'isi yose, n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Yesu ashimwe cyane.